good morning, good afternoon or good evening bivana n'amasaha uriko urarabirako iyi video. Hanyuma uno munsi dufise ikigwa cyo kwigisha mbega ni gute tuvuga ngo uno munsi ni kuwa kangahe, ejo haza hazoba ari kuwa kangahe, ejo hahise hari kuwa kangahe, hirya ejo hahise hari kuwa kangahe, canke hirya ejo hazoza hazoba ari kuwa kangahe. Uku kwezi ni kuwa kangahe, ukwezi guheze ko ari kuwa kangahe, canke ukwezi kuza kuzoba ari kuwa kangahe. Ivyo nivyo bibazo tugiye kwishura uno munsi, ingene tubibaza n'ingene dutanga inyishu. Murakoze cyane. Hanyuma rikaba ari rya mbere uje kuri chaine yacu ukaba utaragira subscribe, urashobora kuraba hepfo gato y'iyi video. Utaragira subscribe, raba hepfo y'iyi video urabona handitse Mwarimu Joseph. Hanyuma imbere yaho ucubona ahanditse s'abonner canke subscribe, ucuhafyonda usonda no kugakengeri kari harya imbere yaho, kandi wongere ufyonde ahantu handitse j'aime canke like. Icongeye kandi kuri ivyo wongere ufyonde harya handitse share kugira ngo link canke lien ya video uyiha abandi, mubwire abandi programa kugira ngo twige icongereza turi benshi. Ntimwibagire kandi kudusigira commentaire mutubwira ukuntu ivyigwa bimeze, mwongere kandi mudufashe nk'akarorero muri commentaire nyinshi bituma tumenya ukuntu ivyigwa mubishima, ndetse kandi mushobora no kutubwira ati dukeneye ikigwa kimeze uku n'uku giteguye uku, byose twobibakorera. Hanyuma kandi mubandanye mudushigikira mu kubiha abandi kugira ngo programa yacu imenyekane ntitambe twirorera. Murakoze cyane. Dutangure rero aho bwa mbere handitse ngo asking for days and months. No kuvuga asking for days and months bisigura kubaza iminsi n'amezi. Ni bimwe navuga. Bwa mbere dufise ngo what day is today. What day is today. Mu Kirundi bisigura ngo uno munsi ni kuwa kangahe. What day is today. Uno munsi ni kuwa kangahe. Inyishu iroroshye cyane. Uca uvuga uti today is, ugaca ushiraho umunsi. Today is Monday, today is Tuesday, or today is Wednesday, or today is Thursday, today is Friday, today is Saturday, today is Sunday. Nukuvuga uca ushiraho umunsi umwe wo mu ndwi bivanye n'umunsi turiko. Tuje ngaho hepfo gato murabona handitse ngo what day will tomorrow be. What day will tomorrow be. Canke what day will be tomorrow. What day will tomorrow be. Ati ejo haza hazoba ari kuwa kangahe. Uca wishura uvuga uti tomorrow is, tomorrow is, tomorrow is, tomorrow is, tomorrow is. Nico kimwe agoshiraho umunsi ejo hazoba ari kuwa, ejo hazoba umunsi w'ejo. Ejo haza, ejo haza hazoba ari kuwa kabiri, kuwa gatatu. Ucushiraho umunsi uwo ari wo wose bivanye n'umunsi w'ejo haza. Hanyuma iyo ugomba kubaza ngo ejo hahise hari kuwa kangahe, ejo hahise hari kuwa kangahe, mu Cyongereza tubivuga tuti what day was yesterday. What day was yesterday. Uvuga mu kwishura uvuga uti yesterday was, ugaca ushiraho umunsi w'ejo hahise. Yesterday was Friday, yesterday was Wednesday, yesterday was Saturday. Ushiraho umunsi bivanye n'umunsi w'ejo hahise. Hanyuma iyo ushaka kubaza uti mbega hirya y'ejo hahise hari kuwa kangahe. Hirya y'ejo hahise hari kuwa kangahe. Mu Cyongereza tubaza tuti what day was the day before yesterday. What day was the day before yesterday. Iyo mu Cyongereza tuvuze ngo the day before yesterday bisigura hirya y'ejo hahise. Mu Gifaransa, Abafaransa muvuga ngo avant-hier, avant-hier. Hanyuma mu kwishura ucuvuga uti the day before yesterday was, ati hirya y'ejo hahise hari, hirya y'ejo hahise hari, ugaca ushiraho umunsi.
hanyuma iyo ushaka kubaza ati hirya y'ejo hazoba ari kuwa kangahe, uvuga uti what day is the day after tomorrow. What day is the day after tomorrow. Ni ukuvuga the day after tomorrow sigura hirya y'ejo haza, hari imbere haza, après demain mu gifaransa. Rero mu kwishura tuvuga ngo the day after tomorrow is, hanyuma mwabonye ko ahejuru, murabona ko ahejuru aho kibazo kivuga ngo what day will tomorrow be, ejo haza ari kuwa kangahe. Murabona ko twavuze ngo tomorrow is, tutavuze ngo tomorrow will be. Nonga hepfo murabona ikibazo kivuga ngo what day is the day after tomorrow, twavuze ngo the day after tomorrow is, ntidukoresha kazoza. Kubera iki? Dukoresha kubu kuko ni ukuri ijana kwijana, umunsi ntuzohinduka, umunsi w'ejo haza, umunsi wa hirya y'ejo ntuzohinduka. Ubwo rero dutegerezwa gukoresha kubu zerekana ko ari ukuri naho ari muri kazoza. Ego the day after tomorrow will be, ushobora kuvuga uko, mugabo ni byiza kuvuga ngo the day after tomorrow is, ugashushira ko uwo munsi wa hirya y'ejo haza. Ngira birumvikana cyane. Hanyuma tuje ku mezi naho, mu kubaza ngo turi mu kwezi kwa kangahe, uvuga uti what month is this. What month is this, ati turi mu kwezi kwa kangahe, wishura uvuga uti this is, ugashushiraho uko kwezi tugezemwo. Hanyuma ku mezi, amezi ndizera ko muyazi. Ukwezi kwa mbere tuvuga January. January ni ukwezi kwa mbere. Kwa kabiri ni February. February. Kwa gatatu ni March. Kwa kane ni April. April. Kwa gatanu ni May. Kwa gatandatu ni June. Ukwindwi July. Ukumunani August. Ukenda September. Ukwicumi October. Ukwicumi na rimwe November. Ukwicumi na kabiri December. 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 Sawa. Uca rero ukompleta ukoresheje ukwezi kumwe muri ayo bivanye n'ukwezi turimwo. What month is this? Ushobora kuvuga uti this is November, ati turi mu kwezi kw'icumi na rimwe. Cyangwa ukavuga uti this is December, turi mu kwezi kw'icumi na kabiri. Iyo ushatse kuvuga ngo ukwezi kuza kuzoba ari ukwezi kwa kangahe, mu Congereza ubivuga uti what month is next month. What month is next month. Inyishu uvuga ngo next month is, ukwezi kuza ni, mu Kirundi ni uku nuku nuku. No mu Kirundi ntitubwo turavuga ngo kuzoba ari kwa kangahe. Umuntu akubaje ngo ukwezi kuza kuzoba ari kwa kangahe, ushaka kuvuga ati ukwezi kuza ni ukw'icumi na kabiri. Ntibiri uravuga ngo ukwezi kuza kuzoba ari ukw'icumi na kabiri. Oya, nico gituma no mu Congereza tuvuga tuti next month is December, or next month is January. Biva n'ukwezi kuzoba kugezweho, kuzoba kuri mu kwezi kuza. Mbega mu kwezi kuza kuzoba ari kwa kangahe ukwezi kuza, andi majambo. Hanyuma iyo ubaza ngo ukwezi guheze ko ari kwa kangahe, mu Congereza tuvuga tuti what month was last month. What month was last month. Ukwezi guheze ko ari kwa kangahe. Ukwishura uvuga uti last month was, ugacushira ku kwezi. Last month was, ugacushira ku kwezi. Biroroshe cyane. Ushobora kuvuga uti last month was May, or last month was October. Bivana n'ukwezi guheze uko kwariko. Sawa, murakoze cyane, ndibaza birumvikana. Sinzi ko ari ufise ikibazo. Ufise ikibazo yo kwandika muri commentaire akabitubwira maze tukamwicura. Murakoze cyane, mugiraho muba mwubahwe. Reka tuzohurire mu cigwa gikurikira. Nkuko twabibabwiye, dufise porogaramu nziza y'Icongereza. Mubwire abandi kugira ngo tubandanye twiga turi benshi, kandi tuzohakura ubumenyi butari buke. Murakoze cyane.